muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda. radiyo ijwi ry'amerika ivugira ku mirongo migufi short waves kuri metero 19 na metero 22 mu Burundi. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3, naho mwe mudushakira kuri interinete ni mujye kuri wa3 radio yacu voa.com mukurikira aya makuru uko turimo tuyabagezaho. Ariko mbanje kubasuhuza mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi, ni Thomas Kamirindi muri kumwe, ikaze muri aya makuru. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi avuye i Buruseli mu nama yahuje imiryango y'ubumwe bw'Uburayi n'ubumwe bwa Afurika, arishimira uruzinduko rwe. Arashimwe intambwe Uburundi bugeze ko avuga ati ntitwosigara inyuma rero, ati twebwe ntitwirirwa turaja hirya no hino, ati Burundi twamaze kubutegurira n'imfashanyo mu iterambere. President w'u Burundi Evariste Ndayishimiye rero avuye mu rugendo mu Burayi. Mu Rwanda urubanza rwa Paul Rusesabagina na bagenzi be rwakomeje mu rukiko rw'ubujurire i Kigali, ubushinjacyaha bwamusabiye igifungo cya burundu. Mu makuru y'imikino, Umufaransa Sandy Dujardin yegukanye intera ya Kigali Rwamagana mu isiganwa mpuzamahanga ry'amagare Tour du Rwanda. Ubufaransa burasaba Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin kuvugana na mugenzi we wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden ku kibazo cya Ukraine. Izi nkuru kimwe n'izindi twabateguriye ni mu kanya gato cyane, ntimujye kure. Nk'uko rero nari maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi, Ubufaransa burasaba Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin kuvugana na mugenzi we wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden ku ntambara itutumba hagati y'Uburusiya na Ukraine. Fidele Niyonga baratubwira ibindi. Umutegetsi mu biro vya Perezida w'Ubufaransa atashatse ko izina ryiwe rimenyekana yabwiye abamenyesha amakuru ko guhuza Putin na Biden ari ibintu bishoboka kandi biva kuri Putin. Ibi vyatangajwe n'uwo mutegetsi bibaye amasaha 28 nyuma y'uko Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron avuganye inshuro zibiri kuri telefone na Perezida Putin na Perezida Biden mu kigoro ko gutunganya inama hagati y'abo bategetsi babiri. Yatangaje ko bariko bagira kigoro ko kugabanya uruhagarara muri Ukraine. Uwo mutegetsi avuga ko Perezida Macron ariko akora ibishoboka vyose kugira Putin na Biden bahure. Ibiro vya Perezida w'Ubufaransa vyasohoye itangazo mu masaha ya kare uno munsi kuwa mbere ryerekana ko abo bategetsi bombi bemeye mu bisanzwe guhura. Abategetsi bo mu biro vya Perezida Biden batangaje ko inama nk'iyo ishobora kuba hamwe Uburusiya butotera Ukraine. Abategetsi b'Uburusiya bamenyesha ko hakiri kare kuvuga ku vyerekeye iyo nama ko ata migambi iboneka ihari ku bijanye nayo. Naho Misiri na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashyizeho itsinda rizategura inama mpuzamahanga ku ihindagurika ry'ibihe. Inama iteganyijwe i Cairo mu kwezi kwa 11 gutaha. Iyi nkuru nayo tuyibaze Fidele Niyongabo. Intumwa ya Amerika ku bijanye n'ihindagurika ry'ibihe John Kerry yatangaje no munsi kw'iryo koraniro rizobera mu gisagara ca Sharm el Sheikh. Kerry yamenyesheje ko ibindi bibazo biri mu makungu nk'icerekeye igihugu ca Ukraine bitazohindura uko ibintu vyifashe muri iki gihe ku bijanye n'ihindagurika ry'ibihe. Avuga ko ari ikibazo kigiramiye abantu bose baba kuri iyi si. Bitangaje ari kumwe n'umushikiranganje w'imigenderanire wa Misiri Sameh Shukri i Cairo mu Misiri, aho yashitse ejo ku munsi wa Mungu. Shukri yatangaje ko baganiye ku migambi iryo koraniro ritegekanya kuzoshikako. Ivyo harimwo gutegekanya amafaranga agenewe gufasha ibihugu biri mu nzira y'amajambere gushira mu ngiro ivyapfundikiwe mu masezerano kwihindagurika ry'ibihe y'Ipari mu mwaka wa 2015. John Kerry yarabonanye kandi na Perezida wa Misiri Abdel Fattah el-Sisi. Yatangaje ko Amerika iriko ikorana na Misiri kugira ico gihugu gikoresha amasoko ntanganguvu atonona ibidukikije muri kazoza. Ijwi ry'Amerika radiyo ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ayo rero yari amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mwadukurikira ibiganiro byacu byose, amakuru, ibiganiro byose mushobora no kubikurikira ku rubuga rwa YouTube VOA radio yacu. Amakuru y'ibiyaga bigari. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye akubutse mu rugendo ku mugabane w'Uburayi, avuga ko arukuyemo inyungu nyinshi zirimo miliyoni zirenga 200 z'amayero igihugu cye cyemerewe n'amahanga. Inkuru twateguriwe na Desire Hatungimana.
Kuri uno w'Imana mw'ijoro umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye niwe yashika ku kibuga c'indege ca Bujumbura avuye muri iyo nama, aho abarundi bari barindiranye igishika co kumenya ivyavuye muri iyo nama. Mu kiganiro yahawe abamenyeshamakuru, umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaramenyesheje ko hapfunditswe vyinshi kandi bizogirira akamaro Burundi. Arashikiriza bimwe bimwe bigiye kuja mu ngira vuba. Arashimwe intambwe Uburundi bugeze ko avuga ati ntitwosigara inyuma rero, ati twebwe ntitwirirwa turaja hirya no hino, ati Burundi twamaze kubutegurira n'imfashanyo mu iterambere. Baca baratwemera yuko ubu bamaze kwemeza amahera ashika imiliyoni 214, muri izo miliyoni 214 imiliyoni 20 mwozikoresha kugira mukingire iki kiya ca Rusizi, ati kugira ibidukikije biri impande y'uruzi rwa Rusizi dushobore kubibungabunga neza. Hanyuma ibindi tubazoca rero twumvikana ibisata amasoko ntanganguvu n'umuyaga nkuba, ibijanye n'uburimwe n'ubworozi, amagara y'abantu, bijanye n'inyigisho mu mashure. Ivyo vyose rero twaciye tuvugana yuko tugiye kubishira mu ngiro vuba. Inyuma y'iyo nama yari yamuzinduye, umukuru w'igihugu cy'u Burundi amenyesha ko ashimishwa no kubona abarundi benshi babi Burayi bipfuza kwifatikanya n'abandi mu iterambere ry'igihugu. Nkuko namanda bivuga abarundi barahindutse, ivyo nabonye barahindutse cyane, kuko abitavye iyo nama, abanyitavye baje kundamutsa bavuga bati turakeneye kubona umukuru w'igihugu, warabona ko bafise akanyamuneza kandi baje bose, ntitwavuga ngo imigambwe canke baraje bose nabo abantu bahora bibaza yuko binuba igihugu nabo nyene baraje. Twarayaze neza, ndabashikiriza ingene Burundi bumeze, nabo baratanga ivyiyumviro vyubaka kandi ciza, nuko bose ubu ntawe uvuga ngo agiye kuguma hanze, bose barashaka, urumva ko bafise inyota yo kuza mu gihugu cabo c'amavukiro. Naho biruko Evariste Ndayishimiye arafise ivyo anegura bamwe mu barundi baba ku mugabane wa Buraya. Hariho ikitatujyoheye kubona hakira abarundi bacipfuriza nabi Uburundi. Twarabonye abarundi bakeyi bari kurushi aho sinabishimye nabagayiye kuja kubwira amakungu ngo ibihano Uburundi, turababajwe nuko Uburundi buvuye mu bihano bakabwira amakungu. Ni nkuko bisutse ivu mu maso, kuko nta numwe yabaraba, nta numwe yarabakeneye, mugabo murumva yuko hari bimaramare. Frederico Bamvuginyumvira yari mu batunganije imyiyerekano yo kugaragaza ko mu Burundi hakirangwa amabi menshi, arimwo no kunyuruza abantu, nk'uko umugwi w'igihugu wigenga w'agateka kazina muntu uherutse kubigaragaza imbere y'inama nshingamateka, asaba umukuru w'igihugu gutwarira bose. Natureke twivuga ico twipfuza. Umuntu yavutse yishira yizana, ntiyavutse ngo abe umuja w'abandi baze baravuga batapfuna amira. Habe namba twebwe dukeneye ko tuba Barundi, tushaka ijambo tukandi tukarironka. Nico Ndadaye yazize, kandi natwe tubwiza kugikiranira gushika tukironke. Intwara ari mbi tuvuga ko ari mbi, ari nziza tukavuga ko ari nziza. Naheba CNDD-FDD avugira Abarundi ku rubuga ari CNDD-FDD atawundi muntu numwe afise ijambo. Ni abashaka demokrasi niyicara demokrasi tuyiganire. Uko gucinyiza si demokrasi, ivyo ni vya gisirikare turavyanse. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaragaragarije abarundi ko kubona ibihano bari barafatiwe bifutwa abishimira abakuru b'ibihugu vya Kenya na Tanzania bahagurutse bakaja Burayi kugira bumvisha abagize umuryango umwe bwa Burayi ko Burundi bukwiriye kuva mu bihano. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Tugumi Kigali mu rukiko rw'ubujurire nyine ni mu Rwanda. Ubushinjacyaha bumaze gusabira Paul Rusesabagina igifungo cya burundu, bwamusabiye kandi no kuzahamwa n'icyaha cyo kugira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Sumita Kaboyi yakurikiranye urubanza. Ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere, ubushinjacyaha bwanzura ku bujurire bwatanze mu rubanza rwa Rusesabagina na bagenzi be 20 rwasabye ko Rusesabagina Paul utarigeze agaragara mu rukiko rw'ubujurire ko yazahanishwa igifungo cya burundu. Ubushinjacyaha bwasabye ko mu byaha byahamijwe Rusesabagina birimo icyaha cyo kuba mu mitwe y'iterabwoba n'icyo gukora no kugira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba, hazongerwamo icyaha cyo gukora ibikorwa by'iterabwoba aho kugira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba byakozwe n'abandi nk'uko byari byavuzwe n'urukiko rubanza, ndetse akazahamwa n'icyaha cyo gutera inkunga ibikorwa by'iterabwoba. Ubushinjacyaha buhereye kuri ibi byaha rwasabiye Rusesabagina kuzafungwa ubuzima bwe bwose. Iki gifungo cya burundu ni nacyo cyasabiwe Nizeyimana Marc wahoze ari umusirikari mukuru mu mutwe wa FRN afite ipeti rya koloneli, nawe yasabiwe igifungo cya burundu.
Kuri Nsabimana Callixte Sankara wari wakatiwe igifungo cy'imyaka 20, ubushinjacyaha bwamusabiye gufungwa imyaka 25. Ubushinjacyaha bwasabye urukiko rw'ubujurire nawe kuzamuhamya icyaha cyo kurema umutwe w'ingabo. Nsabimana yabwiye urukiko rw'ubujurire ko yongeye gusaba imbabazi. Mu ijwi rituje yavuze ko nta rundi rukiko bazajuririra nyuma y'imyanzuro izafatwa n'urukiko rw'ubujurire. Avuga ko icyifuzo cy'ubushinjacyaha cyo kumusabira gufungwa imyaka 25 kidakwiye kuko yasobanuye ko kitagamije kumugorora. Mu magambo ye yagize ati justice si vengeance. Aravuga ati niba byaba kumvisha umuntu ntabwo wakumvisha umuntu wafashije ubutabera. Nsabimana yavuze ko ibyo abashinjacyaha bifuza bibabaje kuko bitandukanye n'isezerano bamuhaye ubwo bwamusabaga gufasha ubutabera nabwo bukazamufasha kumugabanyiriza ibihano. Yavuze ko asoza asaba urukiko kutazemera icyifuzo cy'ubushinjacyaha kuko yashyize imbaraga nyinshi mu kwitandukanya na FRN. Yashoje asaba imbabazi abanyarwanda ndetse n'abagizweho ingaruka n'ibitero byakozwe na FRN yari abereye umuvugizi. Nsabimana yavuze ko amarira yarira atasubiza ibintu inyuma. Asaba urukiko ko rwazareba ku ruhande rumwe ku bibi yakoze n'ibyo yakoze afasha ubutabera. Yavuze ko azaba umunyarwanda mwiza wubahiriza amategeko nk'ivanjiri ntagatifu. Muri uru rubanza kandi ubushinjacyaha bwasabiye abaregwa bose kongererwa ibihano kugeza no kubahamijwe n'urukiko rwa mbere ibihano byo gufungwa imyaka 5 ndetse n'3. Bose basabirwa kuzafungwa imyaka 20. Wasabiwe mike yasabiwe gufungwa imyaka 15. Mugore umwe rukumbi Angelina Mukandoti uri muri iri dosiye ubushinjacyaha bwamusabiye gufungwa imyaka 20. Wasaba urukiko rw'ubujurire kuzazirikana ko bigoranye ko umunyarwandakazi amara imyaka 80. Asaba urukiko kuzashingira ku myaka maze akarekurwa agasubizwa mu buzima busanzwe. Urubanza ruzasomwa itariki 21 z'ukwezi gutaha. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Siporo n'imikino. Kuri uyu wa mbere Umufaransa Sandy Dujardin yegukanye intera ya Kigali Rwamagana. Ni mu isiganwa mpuzamahanga ry'amagare Tour du Rwanda rizenguruka u Rwanda. Jean Claude Munyandinda ararikurikirana aratubwira ibindi. Bakunzi b'umukino wa basketball, irushanwa rya Basketball Africa League rizwi nka BAL ryongeye ryagarutse. Ibi birori by'akataraboneka bigiye kuba ku nshuro ya 2, ngibi birakomanga. Natwe ku Ijwi ry'Amerika mudatenguha ku bufatanye n'ubuyobozi bwa BAL tuzaba twawukereye tubagezaho imikino y'imbaturaramugabo muri basketball mu ntera y'ibirometero 148 na metero 300. Abasiganwa bakoze urugendo rugizwe ahanini n'imihanda itambika. Abakinnyi 4 bayobowe n'umwongereza Leo Hayter bakomeje kugenda imbere y'abandi mu gice kinini cy'intera ndetse bashyiramo ikinyuranyo cy'iminota 4. Uwo mwitangirizwa ariko wakomeje kugenda ushiramo uruhongohongo uko abakinnyi barushagaho gusatira iherezo ku buryo abakinnyi benshi barangije mu kivunge. Gusa Umufaransa Sandy Dujardin wo mu ikipe ya Direct Energie mu Bufaransa yabatanze gutereka ipine y'igare ku murongo usoza yegukana iyi ntera ya Kigali Rwamagana akoresheje amasaha 3 amasegonda 28 n'ibyijana 25. Ku mwanya wa kabiri haje Axel Laurence undi Mufaransa ukinira ikipe ya B&B Hotels nayo mu Bufaransa. Hakurikiraho Jonathan Valencia Restrepo umunyakolombia mu ikipe ya Androni Giocatori yo mu Butaliyani. Enoch Mulwe Berhan umunya-Eritrea wo mu ikipe ya Bike Aid yo mu Budage yaje ku mwanya wa 4. Hanyuma umunyarwanda Renus uhiriwe ukina mu ikipe y'igihugu Team Rwanda azari wa 5. Ku giteranyo rusange classement general nyuma y'uduce tubiri twisiganwa Tour du Rwanda, umukinnyi wicaye ku mwanya wa mbere akaba ari nawe ucyambaye umupira w'umuhondo maillot jaune ni Alexandre Geniez Umufaransa wo mu ikipe ya Direct Energie mu Bufaransa, ari nawe wegukanye agace k'umusogongero prologue. Akurikiwe n'umunyakolombia Jonathan Valencia Restrepo ukinira Androni Giocatori mu Butaliyani. Ku mwanya wa 3 hakaza Sandy Dujardin wegukanye intera ya Kigali Rwamagana. Muri risiganwa Tour du Rwanda rya 2022 amakipe amwe namwe aboneraho gutsura umubano. Abahagarariye ikipe ya Israel Premier Tech yo muri Israel basuye akarere ka Bugesera mu rwego rwo gushimangira ubucuti basanzwe bafitanye n'ikipe y'umukino wo gusina ku magare ya Bugesera. Ku ruhande rwa Bugesera Cycling Team barishimira uruzinduko rw'inshuti zabo z'abanya-Israel cyane cyane ko ngo bongeye kubatera inkunga nk'uko basanzwe babigenza.
harimo spare parts, pièces de rechange z'amagare, hakaza igare rya factory rifite agaciro gakomeye cyane, naryo turarishima kuko dufite abakobwa benshi hano hanze mu Bugesera bafite impano, ariko ikibazo kiri ku kuba tubabonera amagare yo gutwara. Nicyo kibazo tugira, kuko kugira ngo ubone igare ry'umukinnyi biba bigoye cyane, road race. Ubwo rero biri kongera umubare w'amagare, uko wongera umubare w'amagare niko twongera natwe umubare w'abakinnyi, iyo twongera umubare w'abakinnyi niko turushaho gukompeta n'andi ma ekipe, tugashobora kubona abana benshi bashobora kwitabira amasiganwa. Murakoze. Kuri wa kabiri Tour du Rwanda irakomeza, basiganwa intera ndende kurusha izindi uyu mwaka. Intera ya Kigali Rubavu ireshya n'ibirometero 155 na metero 900. Abakinnyi barahaguruka i Kigali saa 2 za mu gitondo. Umukinnyi wa mbere akaba ategerejwe ku nkombe z'ikiyaga cya Kivu hafi y'uruganda rw'inzoga isaa 6:10. Yari Claude Munyandinda i Kigali. Ijwi ry'Amerika, imikino n'umuziki n'imyidagaduro burya biragendana. Mu Burundi umuziki n'imyidagaduro byo byagize ingaruka, ariko si byo byonyine, byagize ingaruka nyinshi cyane ku cyorezo cya COVID-19, nk'uko tugiye kubyumva mu kiganiro mugenzi wacu Fidele Niyongabo yagiranye na Romeo Ininahazwe, umucuranzi akanatunganya umuziki, na Raphael Nyandwi, umuvugizi w'ishyirahamwe ry'abanyamuziki mu Burundi. Ininahazwe aratangira atubwira uko ibibazo biteye. Muvuga nti ibibazo dusanzwe abaririmbyi bahura nabyo mu Burundi ni ibibazo twisangije muri aka karere, bivanye n'ukuntu igihugu cyacu kingana, bivanye n'ukuntu igihugu cyacu kimeze, bivanye n'akahise bavuga igihugu cyacu, bijyanye n'akazi ko kuririmba. Ko mu mico ya kera aho hambere bavuga yuko abagira kuririmba, abakora akazi ko kuririmba bakora utugenegene. Iryo jambo naryo rikaba ryagira neza icyo umuziki n'ingufu ufise mu bijyanye n'uko bawufata, ariko atari ko kuri kuko ingufu ifise mu bantu. Rero twese twakuze twinjira muri aka kazi k'umuziki bavuga yuko abacuraranzi ari abantu b'abakoyi, ari abantu atatu bamaze, ari abantu bavuga baheza nabi, bagira iki. Mugabo tumaze kuza tugakura dusanga amareyalite sayo ni juste kuminimiza akazi k'abacuraranzi, k'abaririmbyi, bigatuma rero umuziki w'Uburundi utagira icyo novuga soutien au niveau national, bigatuma uwo muziki rero udashobora kugira intambwe ngo wegere imbere, ushobore kurenganya imbibe cyangwa utsimbatare neza na neza mu gihugu, ufata ingufu wategereza kuba. Weho Raphael Nyandwi ubibona gute? We yariko arasigura ukugene umuziki wagize ibibazo muri kahise mu Burundi, abaririmbyi batabonwa nk'abantu bafise akazi kagaragara gashobora kugira n'intererano mu bijanye n'imico mu gihugu. Ubona wewe uko umuziki uhagaze mu Burundi, ibibazo wagize bifatiye kuri kahise, umuntu ataraza ku bibazo bihari muri iki gihe? Sawa, murakoze cyane. Ikintu nyamukuru ndibaza mwari mu ntangamarara, abaririmbyi mu Burundi barafite ibibazo byinshi cyane, yuko umuziki w'u Burundi kenshi bagiye baraha amazina menshi muri kahise, aho ibibazo bafite korono yashoboye kubivuga, benshi babita abanyagenegene. Ibyo rero byabaha agateka gakwiriye abanyamuziki. Kenshi babafata nk'abantu umenga n'abantu bo kunezereza abantu gusa, ariko ntibije umwuga nyawo bashobora kubeshaho imiryango canke bakibeshaho mu buzima bwa misi yose. Rero ico cabaye nk'ikintu nyamukuru abantu benshi bagiye barafatira n'ikibazo, ariko kandi umwuga wo kuririmba muri kahise, umuntu afashe umwuga wo kuririmba bamufata nk'imburakimazi, bakabafata nk'abantu b'abanyarumogi, abantu babuze umwuga atacyo bashobora kwibarira mu buzima. Ibyo rero nibyo byagiye biraha iyindi shusho ku mwuga wo kuririmba, ariko kandi dushime neza cyane ko muri kano kanya ubona neza yuko ibyo byose ntabwo bigiye yuko abaririmbyi ahubwo muri rubano rushasha bagiye bararuha agaciro, naho ubona neza yuko intambwe iri ndende. Nze kuri Romeo Ininahazwe, mwavuze mufatiye kuri kahise umuziki n'abacuranzi batabafata nk'abantu bashobora
bigira umwuga bakigirira akamaro bakiteza imbere n'imiryango yabo bagahesha n'iteka igihugu. Ku bwanyu byagiye birahinduka gute gushika aho babona ko umuziki ari ikintu gikomeye cyane? Umuziki wagiye urahinduka cyane bivanye n'ukuntu abaririmbyi bagiye barawuzamwo, bagiye bazana iyindi sanamu nshasha. Ni ukuvuga yuko generasiyo y'inyuma nuvuga y'abacanjamisi yabaye generasiyo y'abaririmbyi bafite impact nini cyane, nuvuga guhera kuri Kidumu. Abantu bagiye barerekana yuko bashoboye, bagashobora kwibeshaho, bakabeshaho imiryango yabo, bagafasha n'abandi bantu mu gihugu, ugasanga ni ibintu bikomeye cyane, bakajya mu makompetisiyo akomeye, bigatuma bagenda bararonka ibibanza ndetse bagashobora kuvuga ku masene internationale. Bituma abantu bose babona yuko umuririmbyi ashoboye kubaho, akibeshaho, akabeshaho umuryango, agafasha ndetse n'abandi, agafasha n'igihugu kumenyekana. Bituma abantu batanga kugira icyizere, gutyo navuga umuziki urafata indi sura, abaririmbyi barashobora kuza bararonka amakontra, n'aho atari amakontra ntaco kimwe no mu bindi bihugu, mugabo harabonetse amakontra ari standard atuma umuririmbyi agarukana agateka kiwe, agashobora guhembwa neza, agashobora kubaho, agashobora kubeshaho n'abandi. Kuko mu gihe uraje iyo bavuze umuririmbyi agira n'abavuza. Abo bavuza rero abapanga ibyuma, abagira novuga amarekisima muri studio, ibyo byose bica bibaho mu gihe umuririmbyi yabayeho neza, atuma n'ibindi byose n'abandi bose babaho neza. Byagiye birerekana yuko umuririmbyi yasura bamuha kera atari afise, ahubwo afite ubundi kandi gaciro. Ariko n'ubundi naho bimeze uko inzira yacyari ndende, kuko hariho byinshi bitarashobora kuboneka. Iki kiza ca covid caragize ingaruka ku baririmbyi mu Burundi. Ibibazo byari imbere yaho byameze nabi kurushiriza, canke abaririmbyi gushika uno munsi uburyo bwo kwibeshaho bwamye ari ikibazo? Nikihe mubona cashitse muri iki gihe cikiza ca covid ku bijanye n'ivyo bibazo? Byariyongeye, byarunyutse? Navuga yuko aho covid ishikiye ibintu byose byarunyutse, kubera urumva turetse ko abaririmbyi batasubiye gukora, baciye bafatirwa ibihano bijanye no kudasubira gukora umwuga wabo, kuko umwuga wacu ari umwuga ukorerwa mu bantu benshi, birahagarikwa. Ibyo rero bigatuma abaririmbyi aho yarari yahora yibeshejeho, kubera ko agenda akavuza ahantu akaronka amafaranga agashobora kwibeshaho. Ibyo bimaze guhagarara, urumva ikibazo cyaciye gikomera, kuko umva ingorane zari zisanzwe zaciziza nk'inshuro 10, ugasanga ubu uya no gusubira gushobora kuza kuri tere ngo tuvuze ibintu tutariko turabona neza, naho umukuru w'igihugu yavuze barabe ababigenzura bongere bugurure kugira ngo dushobore kuvuza mu makondisiyo ya protection, mugabo dushobore kuvuza, kuko n'ahandi ho urumva ibintu byarunyutse rwose. Burya abantu kabisa navuga bakora umwuga wo kuririmba barashomereye, niko nobivuga, kuko urumva nta kazi gahari. Twahora turonka amafaranga avuye ku ma concert live, ni kuvuga ibiteramo by'ikibiriraho, kuko urabizi mu Burundi ibyo kugurisha umuziki haba ku masiporo asanzwe standard, CD, DVD ibibaho. Ni ukuvuga yuko kuvuga ngo naho ukorere kuri online urazi kabisa ibyo bintu bisanzwe biriha rwose, na cyane cyane ku gihugu nk'Uburundi gifise abantu bake, ari agahugu gatoya, bituma ibyo bintu byo mu masho online bitagira importance. Tuza ku mirongo ya telefone dufise Ruhamya Ali. Uratwumva Ruhamya? Ndasumva Korodei. Hamagaye uri he? Ndi kibazo hano. Ufise ikibazo icyumviro ushikiriza? Wenda ndabaze kubona bakorera amafaranga menshi, ako management yawe iba imeze ite, yifashe iki ku buryo baho ikibazo nk'uko corona ishobora kuza bagahura n'ubushomeri cyangwa n'ubukene, kandi tuzi ko bakorera amafaranga menshi. Ikindi nagira mbabaze bafata gute umuhanzi uturutse hanze ukaza nko mu gihugu ugasanga bamuhaye miliyoni 20, ariko umwenegihugu we ugasanga bamuhaye 50,000. ese babifata gute? babyumva bikoze mu. Murakoze. Rafael Nyandwi, mwo mwishura Ruhamya?
murakoze cyane. Mu kibazo cya management mu Burundi turacafite ikibazo gikomeye cyane, nk'uko abantu basanzwe bazi ni uko ikintu cyo guhagarikira abaririmbyi mu Burundi kiracyari ikibazo, kuko ibibazo abaririmbyi b'abarundi bagenda bahura navyo si ibyo gusa bya covid cyangwa ibiki byo gusohoka hanze, birafatiye kandi nuko abaririmbyi benshi badafite ababahagarikira ibikorwa byabo. Rero aho benshi usanga bibagora cyane kugira ngo n'ibyo tuvuga byo kwidandaza bibagora cyane kugira ngo bashikire mu rwego mpuzamakungu, kubera badafite abantu babishoboye babizi babinonosoye bafite experience ikomeye kugira ngo bashobore gushikana ibikorwa byabo kure. Na bamwe usanga bashobora kuza muri ayo management, birabagora cyane kugira ngo bashobore kubiragamamwo, kuko benshi ntibatahura neza yuko umuririmbyi ashobora kumara nk'amezi 3 adasohora indirimbo, ntibashobora gutahura neza yuko umuririmbyi ashobora kumara amezi 3 akajya mu giteramo kubw'impamvu za management. Rero biracyari igikorwa cyo kwigisha cyane cyane kugira ngo abaririmbyi bashobore kumenya neza yuko bashobora kuja mu management. Ayo management nayo ntabe aya exploit abaririmbyi, ariko abafashe kugira ngo bashobore gushikira tuvuga amaresite yabo cyangwa ibyo bifuza. Kuri icyo kibazo kindi yavuze kubyerekeye abaririmbyi gusohora indirimbo, nibyo abaririmbyi kugira ngo basohore igikorwa Romeo arabizi kuko wasanze ari n'umuhinyanyuzi, bifata uburyo bwinshi uhereye guhinyanyura indirimbo muri studio, ni ukuvuga amajwi, ariko kandi ari n'ikindi gikomeye cyane cyo gushira ayo majwi mu masanamu. Ni ibintu rero bitwara uburyo bwinshi cyane, mu gihe abaririmbyi badafise ikindi kintu cya kabiri kugira ngo bashobore kugaruza ayo mahera, kiba ari ikibazo gikomeye. Ayo mafaranga rero bayaronka gute? Bayaronka muri ivyo biteramo ariko turavuga bayaronka mu kugurisha imiziki yabo mu platform, mu gihe twebwe hano iwacu bitarakunda, ariko kandi bayaronka bagaruza ayo mafaranga mu gihe bagiye kwimenyekanisha mu biteramo mpuzamakungu. Ico cyo kwimenyekanisha mu biteramo mpuzamakungu na twebwe biracyafise intambamyi zikomeye, kuko n'abamaze kubikora tuvuga nka ibice 20 canke 10%. Rero turacakeneye neza yuko abarinzi b'abarundi bashigikirwa bimwe bikomeye kugira ngo bashobore gusohoka, bashobore no kwimenyekanisha kurushiriza, kugira ngo uburyo basohora mu gusohora indirimbo no mu gukora amasanamu bashobore kugaruka. Ku bijanye n'umuziki kuwusohora, nashaka mbaze Romeo, ni igikorwa kitoroshe nk'uko Rafael yareka arabivuga. Mu Burundi hoba hariho amastudio yo gutunganya no gusohora imiziki ameze neza, umuntu ashobora kugereranya n'ayandi nko mu karere ko muri Afrika yo mu burengero canke abo muri Afrika mu burengero nka Nigeria, bo bageze ku rwego rwo hejuru, bafise izo studio zikomakomeye z'amasosiyete yo hanze y'umuziki nka ngaha muri Amerika. Navuga ko mu Burundi gushika ubu ya studio ziriho zitandukanye kandi zifise ubushobozi bukomeye, kandi umuziki urakorwa mu Burundi uri ku rwego rukomeye. Ikibuze gusa ni isoko hino. Uravye muri aka karere nk'abamiziki bo muri aka karere n'abarundi, uravye no mu bihugu duhana imbibe abo usanga bitwa ngo n'abamiziki bakomeye muri ivyo bihugu usanga ari abarundi, abahinyanyuzi usanga ari abarundi. Usanga nyene turafise umuziki, turafise ubwo bumenyi, turafise izo ngabire, mugabo turacabuze ico kibazo cy'uko habaho d'abord politique culturelle ibiclere ituma yuko abasanzwe bakora umuziki nk'umwuga wabo babironkeramwo uburyo, kuko babironkeyemwo uburyo niho n'ayo masiyo uko baba bayifuza aca ashobora kuboneka. Kuko urumva niyo aba mu artiste agisanzwe afite ikibazo cyo kuriha neza studio, biragoye kwinvestisa n'amamiliyoni uzana amasiyo ari ku rwego international mu gihe ata muntu n'umwe afise capacité yo gushobora kuriha entrevue. Urumva usanga ari ibintu bigoye. Nico gituma usanga dufite amasiyo meza moyenne, mugabo ashoboye gukora imiziki myiza kandi ikomeye, mugabo ugasanga resultat dukenera ntishobora gusohoka kuko ubwo buryo ntibuza ngo buboneke. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Iki kiganiro rero Fideli Niyongabo yagiranaga na Romeo Inini Nahazwe, ni umucuranzi akanatunganya umuziki mu Burundi, na Rafael Nyandwi, umuvugizi w'ishyirahamwe ry'abanyamuziki mu Burundi. Mushobora kugisanga cyose uko cyakabaye ku rubuga rwacu rwa internet wa3 radio yacu voa.com mu gice cya Murisanga.
Tour du Rwanda ni isiganwa ry'amagare rizenguruka igihugu cy'u Rwanda. Umufaransa Sandy Dujardin yatsinze intera Kigali Rwamagana uyu munsi. Ejo abakinnyi bazarushanwa ku ntera ya Kigali Rubavu, niyo ntera ndende muri iri siganwa, ifite kilometero 150 zirenzeho gatoya. Naho mu rukiko rw'ubujurire i Kigali, ubushinjacyaha bwasabiye Rusesabagina Paul gufungwa burundu. Umugoroba mwiza, murakarama.